Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese hadukurikiye kuri imbonesha kure ya Hejuru TV aherereye. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho abandanya kuvugwa cane mu gihugu c'u Burundi. Tugiye kugaruka muri politike tuje imbere muri CNDD FDD. Reveriyano Ndikuriyo Gervais Ndirakobuca, ku rundi ruhande tukagira Varisito Ndayishimiye. Aya makuru yose ntimuza kuyacikwaho muri hose. Imbere yuko tuyatangura reka tubaramutse kandi tubahe ikaze mwe mudukurikiye muri bu bice bitandukanye imbere mu ntara zitandukanye no mu bisagara. Abari ku mugwa mukuru i Bujumbura no ku mugwa mukuru i Gitega turabaramukije kandi turabahaye ikaze. Abari mu bice bitandukanye bihana imbibe n'u Burundi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko, ntimucikwe n'abari ku migabane ya kure. Mwese turazi ko mutwumviriza imisi n'imisi tubashikiriza amakuru aba avugwa irya anino. Mu gihe uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni akomeje gufungirwa mu ibohero rya Gitega, haribonekeza bamwe mu bo bari kumwe mu burongozi bw'igihugu canke muri CNDD-FDD bifuza ko afungurwa. Mu minsi iheze Bunyoni akaba yarandikiye n'ubutumwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Ivyo vyatumye Varisito Ndayishimiye agira n'ishavu atanga itegeko ryo kuja gusaka aho afungiwe, bikaza vyongera rero n'amasakwa agiye atandukanye agashoka Alain Guillaume Bunyoni koba karakorewemwo. Bamusanganye telefone ndetse basanga avugana n'abategetsi bamwe nka Ministre wa mbere Lieutenant General Ndirakobuca Gervais alias Ndakugariga hamwe na Reveriyano Ndikuriyo atwara umugambwe CNDD FDD, nubwo muri iyi minsi ariko haravugwa amakuru menshi ko yoba atakiriko. Ivyo vyatumye Varisito Ndayishimiye ategura gukura Reveriyano Ndikuriyo mu burongozi bw'umugambwe kana Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika ku ntebe y'umushikiranganje wa mbere, ariko bimuta kuwa amazi. Ivyo vyatumye n'umugore wa Alain Guillaume Bunyoni ubwiwe yifatira ingingo ikomeye cane. Ivyo byose President Ndayishimiye rero abimenye bikaba bisubira no kumushavuza cane, kuko abona ko abafatikanije kurongora igihugu c'u Burundi bameze nk'abamuzunguruka, mbese batakimwumvira. Ivyo navyo bikaguma bizana n'ubwikekwe muri izo ndongozi z'igihugu c'u Burundi, ariho hava ko Varisito Ndayishimiye byose ngabandanya gukoresha isumu. Umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi rero ukaba uri mu bihe bitoroshe cane, dore ko irya nino hariko havugwa inkuru z'uko Reveriyano Ndikuriyo yoba atakiri muzima. Gusa rero igitangaje benshi nuko muri CNDD-FDD imbonedakure nyinshi ziriko ziravuga ko ibintu vyoba vyayangaye. N'amakuru rero ubwabo imbonedakure bo baba bafise. Ariko rero reka tuje imbere muri CNDD-FDD. Bamwe mu CNDD-FDD biranabatangaza ko baheruka gukora igikorane c'amasengesho kandi kinabatwara n'uburyo bwinshi bidasanzwe. Baravuga ko hari n'icuka kibi hagati ya President Varisito Ndayishimiye n'abatavuga rumwe muri uwo mugambwe ku bijanye n'uburongozi bw'umugambwe be n'uzo kwitoza kuba umukuru w'igihugu mu matora yimirije muri 2027. Abo bagabo bose bakaba bariko baranyinyurana mu nyungu zabo bwite, kuko hataterambere ry'igihugu bigera bashira imbere. Akarorero ni hagati ya Varisito Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo. Bivugwa ko na Varisito Ndayishimiye awe yahaye isumu Reveriyano Ndikuriyo. Mukibuka ko rero bamaze n'igihe bavuga n'imvugo zitandukanye zivuguruzanya, aho Reveriyano Ndikuriyo yivugiye ko imipaka Burundi buhana n'u Rwanda itazongera kugarwa. Azoguma rero agerageza no kuganira na bagenzi bo muri FPR bumvikana ku kibazo bafitaniye n'u Rwanda. Varisito Ndayishimiye rero akivugira ko yagerageje ibiganiro liberananira hageze ko afata umwanzuro. Budakeye kabiri umushikiranganje Martin Teretse ari mu ntara ya Kayanza yatangaje ko imipaka Burundi buhana n'u Rwanda yose ifunzwe, bitako bija no mu ngira aka kanya. Muravyibuka rero mu mwaka wa 2024 iryo bombora mu mugambwe CNDD-FDD rikaba ryemezwa na bamwe mu bawugize, kandi bisigaye bigoye no kumenya intumbero y'uwo mugambwe. Ikindi cari cinyegeje inyuma canababaje benshi muri bo ni itozwa ry'amafaranga bagiriwe giturumbuka. Amafaranga menshi rero bikavuga ko bari abatojwe amafaranga angana miliyoni 142, kandi ko CNDD-FDD batabona igituma batozwa amahera muri ubwo buryo. Bakabona ko ari ubusuma bukabije canke ihohoterwa bagirirwa n'abakuru b'umugambwe wabo, kubera iryo nyinyurana hagati ya President Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo hamwe n'abandi bategetsi bari kuri izo mpande zompi ku burongozi bw'umugambwe vyateye impari n'induru nyinshi mu CNDD-FDD Igitega. Gushika iyi saha rero tubashikiriza amakuru, abo bagabo babiri inyinyurana rirabandanya hagati yabo, dore ko umwe wese wese haguma ategura n'uturwikwiye tuzomushigikira mu CNDD-FDD mu nyungu zabo bakiriko barondera.
Gervais Ndirakobuca wewe rero akaboneka nkaho ata kintu kinini cane akora muri uyo mugambwe dore ko ari n'umushikiranganji wa mbere ariko atagira n'ico akora bivanye n'uko Varisito Ndayishimiye ubwiwe ngo yivuganira n'abandi bashikiranganji kandi bikaba biboneka ko Reverien Ndikuriyo ameze nabi na Ndirakobuca nawe akaba atamerewe neza cane. Mu gihugu c'u Burundi rero abanyagihugu rero bakaba baterwa n'ubwoba n'ibarura riko gukorwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buri muri CNDD-FDD. Ivyo vyose rero bikaba bituma abantu benshi bagiye batandukanye bavuga ko muri CNDD-FDD ibintu vyoba vyasubiye kuyangara inyuma yuko rero havuzwe inkuru ko Reverien Ndikuriyo yoba yarahawe isumu rikomeye cane ndetse rikanamuhitana nubwo nta tangazo na rimwe riri officiel ryari ryaturuka muri CNDD-FDD ryemeza ko Reverien Ndikuriyo yoba atakiri muzima. Hari amakuru menshi rero ariko aravugwa cane nyuma y'amabi atagira izina Shabani nimubona agiye guhembwa ubushinga amateka. Uwo rero ni umwe mu banywanyi ba CNDD-FDD amaze imyaka avugwa mu mabi menshi cane kubera mu bwicanyi bw'abanywanyi ba FNL Muyinga muri 2006 kugeza mu mwaka wa 2024. Nagera kimwe Shabani nimubona atariko aravuga mu mabi yo kwica, koreza igufa abanyagihugu, kunyuruza abantu bakabugwa irengero, guhagarika abantu bagatogwa ibiziga hamwe n'ibindi. Ku mbuga zigiye zitandukanye rero hamwe n'urwa Pacifique Ninahazwe nitwo harura incuro yavuzwe Shabani nimubona mu mabi menshi. Muri ayo mabi rero Shabani nimubona yakoze nk'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga, mu nyuma yongerwa intara za Ruyigi na Cankuzo aho hose aho bamuhaye akabandanya kuhakorera amarorerwa. Mu mwaka wa 2024 Shabani nimubona rero yageze ku rugero rwo kuja kunyuruza abarongoye umugambwe CNL wa Gatorwasa mu makomine nka Nyabitsinda, mu Ruyigi na Cankuzo mu Cankuzo. Ni umukozi rero akomeye wa Reverien Ndikuriyo. Aho Reverien Ndikuriyo rero abereye umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, Shabani nimubonaho yarakomeye cane anahabwa n'amabanga yo gukora iperereza ku izina ry'umugambwe. Kugeza ubu yari umwe mu basirikari bo hafi cane na Reverien Ndikuriyo. Namwe nyinyurana iri hagati ya Ndikuriyo na Ndayishimiye Shabani nimubona bakaba afise ikibanza kidasanzwe nafatwa kandi mu bavuga ko bari mu iragi rya Petero Nkurunziza. Mu minsi yezeho yaratinye no kwerekana ko atagaciro aha Ndayishimiye. Shabani nimubona ntiyigeze atumwa ko mu butungane ku babi amaze imyaka hafi 20 avugwamwo, none uretse no kudahanwa buca ahabwa n'impembe ikomeye kuba umushinga amateka. Shabani nimubona ari ku rutonde rw'abatanzwe na CNDD-FDD ngo bitoze mu mushinga amateka mu ntara nshasha ya Buhumuza. Mu majambo rero mu matora atagiramwo ihiganwa na ritoya akaba hagarikirwe n'akarwi CNDD-FDD yishiriyeho nta nkeko ko kuva muri Myandagaro 2025 Shabani nimubona azoba yitwa umushinga amateka aho kubazwa amaraso ari mu ntoke ziwe. Ubu niwe azokwakira amaraporo ya CNDH. Ico ngakaba ari ikindi gikanganyoni kuko ngene agateka kazira muntu kifashe mu Burundi. Ni nawe azohora aba mu bumeza abaja muri CNDH na Severe nakumira ku gihugu. Uko niko ngo ibihugu bihonobera inzego zigatakaza agaciro kazo ugushira abantu nka Shabani nimubona mu nzego zijejwe gufata ingingo. Mwaka wa 2025 ku rundi ruhande nturuzoroha mu bijanye n'ubutunzi. Imvo yavyo reka tuyirabire hamwe. Ikiga c'isi yose FMI caraye gihagaritse amasezerano y'ingurane y'imiliyoni 200 z'amadolari cohaye Burundi mu kiringo c'amezi 40. Muri 2023 ingingo yo gutanga ingurane yari yanezereye cane abategetsi b'u Burundi, yari intsinzi inakomeye kugururiye u Burundi amafaranga menshi y'abandi bafasha igihugu. FMI ikaba ifashe ingingo kubera ivyo abategetsi b'u Burundi banse gushira mu ngiro nko kugabanya agaciro k'ifaranga ry'u Burundi bakarijanisha nuko rivunjwa kuri marché noire. Muri Kigarama iheze President Ndayishimiye yateye akagere FMI havuga ko yironkeye ahandi azokura amaheri. Iyo ngingo ya FMI ituma ni banki y'isi yose canke Banque Mondiale ihagarika amafaranga yategura guha leta y'u Burundi ngo ayifashe mu migambi. Iyi ngingo ya FMI irashobora no kugira ingaruka zikomeye no ku biganiro leta kiranira n'abandi bashobora
kuyifasha na cane cane ibihugu vya Buraya. Mbere ya 2015 ubumwe bwa Buraya nibwo bwari imbere mu gufasha leta y'u Burundi mu mafaranga ikoresha ku mwaka. Icizere c'amafaranga yovuye mu butare bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo naco nyene caraheze, kuko mu ntambara Burundi burimwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo perezida yari yakoze idiri rikomeye cane na perezida Tshisekedi. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari yemereye Varisito Ndayishimiye ko ashoboye kwigizayo mu Ventura agashikira aho bita Rubaya, ariwe azoca yimba ubutare na cane cane bwa koruta akabushora hanze, agaheza akaba ariwe ahemba abasirikare biwe akongera akayakoresha mu guteza imbere Uburundi. Ubwo butare rero bukaba busanzwe buronderwa n'isi yose. Icizere co gufata Rubaya caraheze kuva M23 yirukanye abasoda b'u Burundi muri Ngungu, ikaba ibirindiro vyose bari bafise muri Nord Kivu, mu nyuma rigafata n'igisagara ca Goma. Abasirikare b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bakaba bandika bavuga ko bafise n'ubwoba ko Perezida Tshisekedi ashobora no guhagarika gutanga amafaranga yo kubahemba kubera ivyo bari bamwemereye vyose vyabananiye. Ndayishimiye rero yari yemeye ko abasoda b'u Burundi bazosunika M23 gushika ku rube rw'u Rwanda, bikenewe bakanabandanya gufasha FDLR kwinjira gutera u Rwanda muri 2024. Kinshasa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, Perezida Ndayishimiye yatangaje icese ko azofasha urwaruka rwo mu Rwanda gutembagaza Perezida Kagame. None vyarangiye kuwa gatanu heze Perezida Ndayishimiye ariwe atabaza amakungu ko u Rwanda rwemirije kumutera. Amafaranga rero yahora ava no muri Somalia nayo ku rundi ruhande yarahagaze, kuko kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ingabo z'u Burundi zahora muri Somalia nazo zizoba zitashe zose. Aho muri Somalia Burundi bwari buhamaze imyaka 17, muri iyo myaka yose amafaranga koswe ibigwanisho, amafaranga akatwa abasoda n'ayandi menshi Burundi bukurayo ntiyigeze yinjizwa amafaranga leta ikoresha, ntiyigeze anakoreshwa no kugura ibikoresho bigezweho bya gisirikare. Amafaranga rero akaba yaragumye aribwa n'akarwi gato k'abategetsi. Mu bitumye Uburundi bwirukanwa muri Somalia harimwo kuba budafise ibikoresho bya gisirikare bikwiye vyo butuma bushobora no gucunga neza akarere bwobaye bujejwe. Ayo rero n'ayandi madolari menshi Uburundi buhomvye bwahora bwinjiza buri mwaka. Albert Shingiro wewe avuga ko amafaranga yahora ava muri Amerika nayo agiye kugabanuka cane. Uwo mushikiranganji w'imigenere yavuze ko aheruka kuganira n'ubuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi. Mu byo baganiriye harimo ko Amerika igiye kugabanya amafaranga itanga mu bihugu vya Afurika. Albert Shingiro akaba yarishuye ko Burundi ata makori butanga muri Amerika yotuma buguma bufashwa. Ana makuru menshi mabi mu by'ubutunzi mu gihe amafaranga mva makungu yarasanzwe akenye cane mu Burundi. Igihugu rero ntigishoboye no kugura igitoro gikwiye, imiti hamwe n'ibindi vyinshi vyankenerwa. Ibintu birashobora no kuyangara rwose uyu mwaka 2025 mu gihe leta y'u Burundi isanzwe temera guhanurwa. Inyishu Varisito Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriye bari bamaze imisi batanga no gucukura ubutare bwa Murehe mu Kirundo no gutera amavoka menshi azimbuka mu myaka 5. Umwe mu bategetsi bakomeye cyane rero muri leta y'u Burundi tudashimye kuvuga izina bavuga ko ivyo byose ari amajambo yo gusinziriza abarundi. Uyu mutegetsi wo hejuru akavuga ko atacizere na gito yabona muri politiki ya Perezida Ndayishimiye. Hagati aho Perezida Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe bakaba bari bafashe n'urugendo rubashikana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bavuga ko bagiye masengesho y'imisi 2 utudolari na duke turi mu kigega c'u Burundi tukabandanya kutununuza mu ngendo zitumvikana. Ivyo rero akaba ari vyo biguma bituma abantu benshi bibaza ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi ngo coba kigiye gutemba. Mu bindi rero biriko biravugwa mu gihugu c'u Burundi, abanyagihugu bariko barateka ubwoba n'ibarura ririko birakorwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriko muri iki gihugu. Henshi rero hakaba hariko harakorwa intonde z'abanyagihugu batayoboka umugambwe uri ku butegetsi. Aho muri zone Kibuye, komine Sare, intara ya Bujumbura, aho hatanzwe amakaye 2 yo kwandikamwo abanyagihugu. Umugwi wa mbere rero w'abatayoboka umugambwe CNDD-FDD n'umugwi wa kabiri bandikamwo abayoboka CNDD-FDD. Ivyo biruko no mu zindi ntara zigize igihugu c'u Burundi. Ivyo
rero bigatera ubwoba bwinshi amakenga mu banyagihugu kubera ko abanyagihugu batayoboka umugambwe CNDD-FDD badatahura n'icatumye leta Varisito Ndayishimiye bashiraho izo kaye zo kubandikamwo ku nguvu, bakibaza rero bigiye gukurikira inyuma yo kubashira muri izo kaye. Uburundi rero bukaba bunimirije amatora ku rwego rw'igihugu azoba muri 2025 gushika muri 2027. Abanyagihugu n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu bari mu ngiro bakaba basaba ko iryo terabwoba ryo kwandika abanyagihugu batari mu mugambwe CNDD-FDD vyohagarara atagisabwe kugira ngo buri mwenegihugu atekane. Naha rero duhereje amakuru twari twabateguriye muri uyu mwanya, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi yose tuza kubagezako mu masaha ari imbere. Turaza kugaruka rero kuri byinshi bigiye bitandukanye n'ubundi kuri za ngingo twama tugarukaho. Hari ibiba bivugwa hirya nino ku mbuga ngurukanabumenyi, menyesha amakuru bitangazwa n'abategetsi biva mu masoko yacu dufise hirya nino, hamwe n'ayandi makuru menshi tuba twabitohoreje, harimwo hamwe n'ibiganiro n'ibindi byinshi tubona bikwiriye mwe mwese byiza kandi mudukurikira. Imana ibahezagire.